Abantu 66 nibo bari mu bitaro, abandi babiri baramaze kwitaba Imana biturutse ku ngwara ya korera iriko iribonekeza muri zone Rugombo, cyane mu gace k'abenegihugu baherereye hafi y'uruzi rwa Nyakagunda, kuvuga Mparambo, Rubuye no ku Mayengo. Muri aya makuru turaza kubabwira uko ico kiza kiriko kirakurikiranwa mu ntwaro ndetse no mu gisata c'amagara y'abantu. Ikindi turaza kubabwira impamvu ituma utwo duce tubangamirwa niyo ngwara ya korera. Turababwira icokorwa kugira iyo ngwara ishobore kuranduranwa n'imizi. Muri aya makuru twabateguriye turababwira ibimenyetso byerekana ko umuntu aba yamaze gufatwa. Turababwira igituma iyo ngwara ishobora kugufata. Turababwira kandi nuko umuntu yoyirinda. Kaze kuri mikro muri kumwe na jewe Irankunda Ado Desire. Ewe RY'URWARUKA ntawe utokumviriza. Abantu 66 bagwariye mu ivuriro rya Santé de Santé yo mu Rugombo. Umwe yaritavye Imana amaze gushikanwa kwa muganga, uwundi umwe yapfiriye muhira biturutse ku ngwara ya korera yamaze kwibonekeza muri komine Cibitoke zone Rugombo. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Cibitoke ari kumwe n'abajejwe amagara y'abantu, abajejwe inyubako hamwe n'abatwara igisata c'amazi kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 19 Nyakanga 2025 barabiye hamwe uko ico kibazo cokemurwa, aho bipfuza ikibanza cyo kwagura aho bubakira abamaze kwandura iyo ngwara kugira abagwaye bagukigwe umwe wese abe afise igitanda ciwe agwariyeko. Bongere barabire hamwe uko hoboneka amazi meza kugira iyo ngwara ituzwe, kuko iyo ngwara ituruka ku isuku rike. Iryo suku naryo rikaba ritegwa no gukoresha amazi mabi. Muri zone Rugombo iyo ngwara irakunda kuhabangamira cane, abenshi baribaza mbe biva kuki. Zone Rugombo ni zone ihurumbirwa n'abantu benshi bavuye mu zindi ntara no mu misozi baza baje kurondera ubuzima muri iyo zone. Ni zone ibamwo abantu benshi cane ku buryo n'inzu zihakwa kugerekerana. Ikibazo gica kihaba ni ikibazo c'amazi meza, kubera ko igisagara cagutse ariko amazi yoyo ntiyigeze yongerezwa ku masoko iyo azanana. Ari naho umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Cibitoke yahamagariye abajejwe iby'amazi kugira ico kibazo gitoregwe umuti, amazi aboneke hakiri kare. Komine Cibitoke yose kugira ironke amazi, buri gace bagashira ku rutonde kugira ngo karonka amazi. Hari n'abashikirwa kuronka amazi ariko ntashike mu mabombo kubera ikibazo c'uko atanguvu ayo mazi afise. Mu gace ka Rubuye na Mayengo baca bifashisha uruzi rwa Nyakagunda. Ubwo ruzi nago abahinga mu by'amagara y'abantu barukoze ko ubushakashatsi barupima, basanze ubwo ruzi rwose rwanduye imigera, ari nago rutuma ako gace karangwamwo iyo ngwara ya korera. No kuyivura si cyoroshe kuko ayo mazi bamwe barayatekesha, abandi bakayoga, abafashwe n'iyo ngwara bakadiyara canke bakavomisa impuzu bononeyemwo nizo bamesuriramwo muri urwo ruzi, abandi bakaza kuvoma bavomana n'imicafu twadondaguye. Niyo mpamvu kugwanya iyo ngwara ari urugamba rukomeye mu gihe iyo ngwara yandukira iciye mu kanwa. Urwo ruzi ntigohagarikwa kuko amazi meza ntaraboneka. Umuti nuko haboneka amazi meza, hama abajejwe intwaro bagahimiriza abenegihugu kwirinda gukoresha urwo ruzi rwa Nyakagunda kuko ari rwo rukwega iyo ngwara ya korera. Ariko guheba gukoresha urwo ruzi biragoye muri kino gihe cibura ry'amazi meza. Ico basabwa nuko ayo mazi bavoma bobanza kuyateka kugira iyo migera ibanze ipfe. Ikindi abogera muri urwo ruzi babihagarike kuko iyo migera ica mu kanwa bariko baroga. None iyo ngwara twoyimenya gute? Ibimenyetso vyayo bikuru biranga uwufashwe n'iyo ngwara: diare y'uruja n'uruza, ni kuvuga ya buri kanya,
isema y'uruja n'uruza, umwuma ukabije mu mubiri ico bita desidratation, bigaragazwa n'akanwa kumaganye, kunyotegwa cyane, amaso agasa nk'ayarotse, gucika intege no kujugumira, kubura inkomezi no kwiyumvamwo ubushuhe bwinshi mu mubiri. Umuntu arashobora gupfa mu masaha make kubera kubura amazi n'umunyu mu mubiri. Ingwara ya korera itegwa n'agakoko bakteri kitwa vibrio korera. Ako gakoko kinjira mu mubiri w'umuntu kubera kunywa amazi mabi, kurya ibifungurwa vyanduye nk'imboga, ivyamwa, ifi vyateguwe atasuku, kubura isuku mu bisagara by'abantu benshi nk'amasoko, amashure canke mu bihe by'ibibanza aho amazi n'umwanda bivanganyemwo. Iyo vibrio korera igeze mu mara isohora umuti w'uburozi toxine korerike utera umubiri gusohora amazi menshi n'umunyu cane. Nico gituma uwanduye abura amazi agatakaza amazi n'umunyu, bigatuma acika intege vyihuta. Korera ni ingwara dushobora kwirinda neza. Uburyo bwo kwikingira korera nuko tugira isuku ry'amazi, ibintu byose ukabikora ukoresheje amazi meza, no kunywa gusa amazi atetse canke ayunguruye, gukoresha korerike mu kuyatunganya, kubika amazi mu bikoresho bisukuye byugaye neza. Ikindi mu kuyirinda, ku bifungurwa hakenewe isuku mu gutegura ibifungurwa, kurya ibifungurwa bitetse neza kandi umuntu akabirya bigishushe, kwihutira kurya ivyamwa n'imboga zogejwe canke bironzwe mu mazi meza, kwirinda gufungura ibiribwa byasigaye byatawe hanze umwanya muremure. Ica gatatu, kugira isuku ku mubiri, koza intoke neza kandi kenshi, cane cane imbere yo gufungura, imbere yo gutegura ibifungurwa, inyuma yo kuva ku kazu ka sugumwe, gukoresha isabune n'amazi meza. Ica kane, isuku y'ahantu abantu baba, kugira ubwiherero busukuye kandi bukoresha neza umwanda, kurinda guta umwanda ahantu hose. Ica gatanu ni kwihutira kuja kwa muganga kugira uvugwe. Mu gihe umuntu agaragaje ibimenyetso by'iyo ngwara, ni guhita amuhereza amazi avanze n'umunyu, hanyuma akamujana ku bitaro hakiri kare. Ica gatandatu ari naco ca nyuma, nuko iyo ngwara ivugwa kandi igakira, ariko mu gihe ubonye ibyo bimenyetso bagaca bakwirukankana kwa muganga. Impanuro: mu gihe hakiriko harigwa inyishu yo kugwanya ico kiza, cane cane kuronsa abenegihugu amazi meza, abakoresha amazi y'inzuzi imbere yo kuyakoresha ayo mazi bobanza bakayateka kugira utubakteri turi muri ayo mazi dupfe. Ikindi bo kwirinda gutora utwo barya, utwema, imihwi, ibitumbura n'ibindi batabanje gukaraba n'amazi meza n'isabune. Abavyeyi bakurikirane abana babo kuko iyo ngwara ikwirakwizwa cane cane n'abana. Mwibuke ko ako gakoko korera kandukira gaciye mu kanwa, kandi mu gukwiragira impinga n'ibisagara kagenda kurusha umuravyo canke umuyaga nkuba, kandi kageze mu nda gahita karondoka utundi tubakteri ibihumbi n'ibihumbi. Reka ndabashimire cyane, nongera kubahamagarira kubandanya mukurikirana ibyo twabateguriye. Ari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire.